ibihe bikuru bikuru byaranze ubuzima bwa Patiri Armando Kana. Kuva inkuru ibabaje imenyekaniye ko Patiri Armando Kana yitavye Imana, hakurikiye ikigandaro kidasanzwe muri Foyer de Charité y'i Bujumbura muri iki kibanza turimo. Ikigandaro benshi bashoboye kuzamwo baserukira imirwi itandukanye kandi myinshi. Ico kigandaro caranzwe n'igisabisho no kwibukanya ivyiza Patiri Armando yaranguye, cane cane hashikiye muri uwo muryango wa Foyer de Charité. Mu ntango y'iyi misa nk'uko tubigize kandi nk'uko dukunda kubigirira abasaserdoti bitavye Imana, tugira tumenyeshe ibihe bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe. Armando Kana yavukiye Bukwavu muri zone ya Busangana kuwa 24 Gitugutu umwaka w'1960. Abavyeyi biwe Adriano Barege na Dorothea Bambara bari bubatse urugo rw'akarorero. Uwo mwana wabo yaronse batisimu amaze iminsi 7 avutse kuwa 31 Gitugutu uwo mwaka nyene w'1960 muri paruwasi ya Bukeye. Izindi ntambwe z'ubuzima bw'abana b'abakristu zarakurikiye. Armando yaronse urusangi rwa mbere kuwa 8 Kigarama mu 1968. Bukeye kwigenekerezo ry'icenda arakomezwa muri Mutima Mweranda, kera nuko babigira. Aho ntiyari bwaje mu ishure, yari muri Yagamukama canke Gisana Yagamukama. Dufatiye aho yarongeye komuniyo y'ibirori byo bita profession de foi mu Gifaransa kuwa 2026 Heshi mu 1975 ke mu mpera z'umwaka wa 5 niko vyari bimeze. Dushobora kwa mashini ako yayatanguye nko mu mwaka w'1970 afise hafi imyaka 10. Yatanguriye mu ishure ritoyi rya leta ry'Ibubanza, ivyo ishure bita école primaire officielle. Ayahereza mu Bukeye mu mwaka w'1978. Kuva mu mwaka w'1978 gushika mu mwaka w'1982 yize mu gice ca mbere c'ishure ryisumbuye cycle d'orientation ry'Igatara. Igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye yakigiriye mu seminari y'Iburasira Seminaire Moyen kuva mu mwaka w'1982 gushika mu 1985. Arangije seminari y'Iburasira yaciye yinjira mu seminari nkuru y'Ibujumbura kuva muri uwo mwaka nyene wa 1985 gushika muri 1988. Yahamaze imyaka 3, umwaka wa propedeutique n'imyaka 2 ya filosofia.
imbere yo gutangura iseminari nkuru mu vyigwa vya teologiya yabanje kumara umwaka wa stage mu iseminari ntoyi yo mu Kanyosha. Arangije iyo stage niho yinjira mu iseminari nkuru y'Iburasira mu 1989. Yahamaze imyaka 4 gushika muri 1993. Ibice byo kwitegurira ibanga ry'ubusaseredoti yagera bironka nk'uko bitegekanijwe. Ubusomyi byo bita lectora mu mwaka w'1991 muri paroisse ya Diarosera. Ubukorezi akorita muri 1992 muri paroisse ya Matara. Yatiwe mu budiyakoni kwigenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka w'1992 muri paroisse ya Mayuyu, yatirwa na Musenyeri Simoni Ntamwana. Mu mwaka ukurikira wa 1993 yatirwa mu busaseredoti hari kwigenekerezo ry'11 mu Kakaro muri paroisse ya Munanira, naho nyene yatiwe na Musenyeri Simoni Ntamwana. Kuva aho yatiriwe mu busaseredoti yagiye araronka ubutumwa butandukanye. Mu kwezi kwa Nyakanga ku mwaka wa 1993 yarungitswe kuba cegera ca patiri mukuru muri paroisse Bukwavu. Umwaka ukurikira muri 1994 arungikwa muri paroisse ya Munanira, naho nyene yari cegera ca patiri mukuru kandi yahamaze umwaka umwe. Muri 1995 yagenwe kuba umurezi w'abaseminari muri propedetike y'Iburasira ushika mu mwaka w'2001. Ariko kuva mu mwaka w'1999 gushika aho muri umwaka w'2001 abepiskopi baramushinze n'ubundi butumwa bwo kuba umunyamabanga w'igisata c'ubutungane n'amahoro, justice pe. Igikorwa yaranguranye ubwira bwinshi. Umwepiskopi wa Bujumbura yamugenye kuba umuvyeyi père wa foyer de charité y'Ubujumbura mu mwaka w'2001. Hari heze igihe atamu uwo muvyeyi ariho, kuko wahahora Musenyeri Yohani Ntagwarara yari yagiye Bubanza. Aho yitavye Imana nk'uko mubizi ku igenekerezo rya 30 uno mwaka, akiri muri ubwo butumwa bwo kuba muri foyer. Patiri Amando yari umusaseredoti atabangikanije. Yarihebeye Yezu bimwe vy'akarorero, aramukunda, aramukundisha abandi. Yakunda ukuri akakugendera, ntiyatinya urukanze. Hari uwamwise umusirikare wa Kristo. Muri byinshi byamuranze mu butumwa yagize, yagiye ararangura n'imbere yo gushika muri foyer de charité. Hari kimwe umuntu yovuga umwitwarariko wo gufasha abantu gusubiza hamwe no kugendera umuvukano w'ukuri. Bakaba abantu barengera amacakubiri kubera ubukristo bwabo, abantu bahimbarwa no kuja hamwe kugira ngo bubake umuryango w'abana b'Imana vy'ukuri. Harakarorero kamwe kumbure benshi batazi. Mu gihe c'urwimo rwo mu 1993 abantu bo mu makomine ya Rutegama na Kiganda ntibacana uwaka.
n'ubwicanyi bwari bwagiyemwo. Patiri Amanda yabaye mu bantu bafashije cyane Patiri Petero Mutindi yari arongoye paruwasi ya Munanira, na Patiri Stanislas Biraronderwa yari arongoye paruwasi ya Kiganda mu gikorwa ciza cyo gusubiza hamwe abo babanyi b'amakomine n'amaparuwasi ahana imbibe. Abari bashamiranye basubiza inkota mu bwubatsi, bagira imigambi yo gusubira kuramukanya nk'uko babigira imbere y'urwimo. Ese hoboneka benshi mu bahinga bazi kwandika ibitabo botororokanya ibyaranze ubuzima bwa Patiri Amando kugira ngo bizofashe benshi kubona akarorero k'abagendeye ibanga. Twifurije ubuzima budahera uwo muvukanyi wacu yitanze atiziganya. Imana umuvyeyi w'urukundo n'impuhwe imuronse impera yemereye abana bayo barwanye ubwiza hano ku isi mu gukomeza urukundo mu bantu.